Black Entertainer TV. Amakuru ahari ni menshi cyane muri plus 257 aho ubona amakuru ahari agiye ari menshi ariko aravugisha abantu. Uno munsi turavuga ku muririmbyi Dramati, turavuga ku muririmbyi B Face on the floor, eka n'inkuru nyinshi tukavuga no ku muririmbyi Madiba da Classic. Mbega wewe ubona bimeze gute uno munsi? Nayo makuru nsa n'ububazani. Umuririmbyi Dramati yamaze gushira hanze indirimbo yiswe Ihorere, bikavuga ko umuririmbyi B Face on the floor yoba yatereye ivi umukobwa agomba kubana nawe, ariko obese ukabona bagiye bamwibasira bavuga ati none rap yuda, rap komando n'ayandi menshi yagiye yiyita bigenda gute ngo ashitse imbere y'umukobwa nawe ashire ivi hasi. Ndakwibutsa ko ayo ari amwe mu makuru tugiye kurabira hamwe kuri uno munsi. Je tugiye kubana mu kino kiganiro nitasi the winner nk'ibisanzwe, nayo tsano yanyu ni Black Entertainer TV. Reka nongere ndaguhe ikaze we nanone wahisemwo gukurikirana Black Entertainer TV. Nkongera nkakwibutsa ko wokora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana neza n'ubutaha. Ati none bimeze gute? Hariya umuririmbyi Dramati yari yashize kuri story yiwe avuga ko indirimbo ishobora kudasohoka kubera ko hari amasezerano atubahirizwe, ariko nkakwibutsa ko indirimbo yari gusohoka ku munsi wa kane, rero ikaba yaciye isohoka ku munsi wa gatanu, aho nkeka hariho utuntu tw'udusembwa tutari twabaye neza bashaka kubanza gutunganya kugira ngo ibintu bimere neza, aho yari yayemeye imbere y'abafana ku munsi wa kane, ariko bikaza gucererwa akayisohora ku munsi ugira gatanu, aho ubona ko ari video nziza ikoze neza. Ubona ko uno muhungu iyo arize akora indirimbo ashoramwo ibiceri byinshi, ukabona ko ari umuntu azi ivyo arimwo, azi ivyo akora. Ukabona ko rero indirimbo uno munsi yamaze kugera mu bantu hariya kuri TikTok isa niyitovye, ubona ko iriko irabikora neza cyane. Umuririmbyi B Face on the floor nawe akaba ari umwe mu barapere canke mu baririmbyi novuga ko bahagaze neza mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri weekend iheze akaba yarateye ivi, aho hari ku munsi wa kane niho yashobora gutera ivi nimba ntihenze. Uno munsi rero ukabona ko B Face on the floor ari benshi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ngo rap yuda, rap komando, ngo nta kuntu yari gutera ivi. Ariko my friend akwibutse ko nawe ari umuntu iyo hageze aho hantu ntavyo kuvuga ngo urinde na n'umwami kera urukundo rwaramusaza rukamugira imbwa, ugasanga yicaye yize kandi kubera urukundo. Rero mwoye kujajinga umuntu kuko n'abandi babikora, si ukuvuga ko nabo atari abantu nka B Face on the floor, kuko nimba hari ibintu bigoye canke novuga ati biriya bintu bakora ni ibintu nyene byo kujajura wivuga amazina. Sizi ko mwibuka abantu kera baragira inka, iyo bariko baravuga ibicuba wasanga bariko baravuga n'ibintu byo kwirarira nyene kuriya kuntu cubibona. Ariko rero B Face on the floor, reka mvuge ati congratulations my bro. Iryo niteka rinini uteye, kuko abahora bibaza ko utazobikora uno munsi baruciriye bararumira, bashize umunwa, bashize amazi mu kanwa, ubu ntibasubira kuvuga. Rero ayo yari amakuru kuva hariya kwa B Face on the floor. Madiba da Classic nawe aheruka gushimira abantu avuga ati mwarakoze kunyakira, rero kubw'ivyo nanje sinzigera ndabatenguha. Mwite Madiba da Classic, ubona nawe ne mwino misi afise ingoma itovye yise Genda, aho ubona iriko irabica bigacika. Nababwiye kuno musa makuru dufise muri industry ari menshi cyane. Umuririmbyi Double J nawe akaba yashize post hanze n'amafoto ari kumwe na Mokens avuga ati ikirore, ubona ko ari indirimbo shasha agomba kudushiramwo
mwino sama ntibigiye koroha, ubona ko ibintu bizoba bimeze neza cyane hariya muri plus 257 kuva Birimani Boy, kuva kwa Dramatic, kuva kwa Madiba da Classic, ubundi tubandanya n'uburyohe buba bwiza cyane ku buryo abo hakurya batazosubira kutwinjirana, kuko nubwo biruko tuzoguma dukora umuziki tubaha n'ibikorwa byiza cyane. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko umuririmbyi Double J ngo yobaye asa n'uwahevye umuziki gato ngo abanze yiteho famiye yiwe, ariko umwe wese aba afise plan cyangwa gahunda apanga mu gihe ciwe, kuko ntushobora gukora ibintu bitari utabipanze, kuko usanga uriko wica brand yawe canke umuziki wawe. Rero amakuru narinde bafitiye uno musi akaba yarayo ngayo, je twari kumwe Taside wina nayo channel yanyu Black Entertainer TV. Ntiwibagire gukora subscribe, like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.